ndamubwira nti niko ndaguma nsenga Imana n'ivy'ukuri ariko ndiko ndavuga ikintu kiremesha gikomeye, tuzosubira kubonana. Imana nihabwa icubahiro, tuzosubira kubonana, tuzosubira kubonana, tuzosubira kubonana. Ijambo ry'Imana mugabo, aya majambo y'Imana nsomye sinja kuja muri birebire ndegeranya. Niri jambo ry'Imana ribwira umuntu kwama yiteguye, ko abantu bose babikiwe gupfa rimwe hanyuma hakazoza urubanza. Imana idufashe cyane, kandi uko bizogenda uyu munsi hariko aravuga amajambo yo kugaruka kwa Yesu, bishobora kuba kugaruka kwa Yesu canke wewe umunsi wawe ukagera, ushobora gushika mu mwanya umuntu atari yibaza no utari wiyumvira. Ariko ikintu gikomeye mugenzi nuko kwama witeguye. Ndipfuza ndizeye kuzosubira kubonana n'umwungere wanje. Imana nishimwe cyane. Ndafise byinshi ntazokwibagira kuri we. Yaranyigishije guca bugufi sinzovyibagira. Muravyumva? Yaranyigishije guca bugufi inzira nyimisi myinshi. Imana idufashe cyane. Ndi muto mu myaka kanaka nkagenda muhiriwe, hanyuma rero akaza kunkarabisha, ari umwungere w'ishengero. Amubwira eka ntivyoshoboka ko jewe unkarabisha, nta mwana yo kubaka ngo yemere ibintu nk'ivyo, ni jewe ndabakarabisha. Ngaheze umunsi wa mbere akemera nkamukarabisha, undi mwanya ikindi gihe ndasubirayo, jewe aza kunkarabisha. Ndasubira ndamwangira kwa kundi, nta mwana yo kubahuka ngo yemere ibintu nk'ivyo. Aca arahinduka ko aranyigisha guca bugufi, aca ambwira ngo n'uyo mwana tumvira ntiyoba ari umwana. Aca ndatekereza, aca ndemera arankarabisha, ndakaraba, ndasubira mu nyuma, ndacibaza, aranyigisha guca bugufi. Ndizigiye, ndizera kuzosubira kumubona. Imana idufashe cyane, ndizigira kuzosubira kumubona. Akanyigisha kwihana, akambarira ngo jewe iyo bambariye gusengera bihana, iyo bambariye gusengera abantu bafise ingwara bagomba gukira ingwara, ngo ndasubira nkiyumvira ngo mbega ndejejwe ko noshobora gusengera aba bantu bagaharirwa ibyaha, mbega ndejejwe ko noshobora gusabira aba bantu bagakira ingwara. Ugaca numva ko ndejejwe n'amaraso ya Yesu, ngo ndafise urusha gusabira abantu baharirwa ibyaha baciba biharirwa. Ndashima Imana ntigeze anyereka ko ari igihangange nk'uko twebwe twamubona, ariko akanyereka iminsi yose ko yamana kwibaza imbere y'Imana, mbega ndejejwe vyotuma noshobora gusabira abantu guharirwa ibyaha bakabiharirwa, vyotuma nosabira abantu gukira ingwara bakazikira. Ntihagire uzopfa kwihenda ngo nugupfa gusenga ngo ndarabihawe, oyaye. Imana idufashe cyane, birasaba kwemerwa n'Imana nukuri. Imana idufashe cyane. Wacha nibuka ngo ndejejwe n'amaraso ya Yesu, iki narakivuganye na naka, mbega muranyumva neza. Imyaka yose namubonye ndamubona nk'umumarayika, ariko asubira kanya gaca bugufasha imbere, ariko aranyagisha we nukuri ndiko ndavuga byo mu myaka guhera myaka ya kera, agaca mbarira ngo iki naragitunganije. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Yaranyigishije guca bugufi, ndizeye kuzosubira kumubona. Imana idufashe cyane. Aranyigisha gutanga ikigira 10 nari muto, arambarira ngo umunsi uzoba uronse amafaranga ugaca ubona ikintu kanaka binakwiranye, kumbere wahembwe canke wagizene, ukabona ikintu wategerezwa gutako bikwiranye, ati uzobanza ukure mu kigira 10 c'Imana, uca ugenda ugura n'uwundi muntu amahere kongereza. Muranyumva neza? Ugenda ugura n'uwundi muntu amahere yo kongereza, ugure ca kintu wagomba kugura.
ati kuko uyo muntu uzorinda kurondera amahera yiwe mwishure kandi Imana izogufasha kuzoba atacupfa n'Imana niwe natevye azoya kwibutsa yakwake uyamuhe ati mugabo ni waje ivy'Imana Imana uzomenga irihoreye ariko azoba aramagorwa Imana idufashe cyane Imana itugirire neza ati kuko bizogaruka bizokwagirize ati kandi bizokubuza n'umugisha imbere y'Imana Imana idufashe cyane mbega muranyumva Imana idufashe cyane ndizeye kuzosubira kumubona Imana idufashe cyane Imana idufashe aranyigisha ikindi kintu gikomeye igihe kimwe yarafise urugendo yategerezwa kugenda byaramusaba amahera kanaka kuri konte yiwe hari ayo mafaranga arabona ko atayafise mbega muranyumva yariteguriye uru rugendo ruja mu ijuru mu buryo bukomeye mbega muranyumva abakunzi bavuga ati ivyo ntivyo gusivya tugucishirize ko amahera kuri konte arambarira ngo naranse ndavuga nimba igihe c'Imana kitaragera ntikiragera arambarira ati ngo turayaga ndumwe ati ayo mahera ga yaca yitwa iwanje kumuhoze ni kubera wocugira uti Imana irampaye ko niko Imana itanga wocugira uti abantu mukwiye kugira ubwenge adabize mwe muri kumwe bwite ibintu ariko aravuga uyu mupastori ngira ngo ntiyashizemo n'ubwenge gose ariko kuja mu ijuru birakomeye yaranyigishije ngo rugendo ni narusibe umunsi w'Imana uzogera Imana idufashe cyane ndiko ndavugira ijambo ry'Imana bene data singiye gutevya ryo kwitegura umuntu akwiye kwitegura mwese muri hano ico ndabipfuriza nuko umuntu yo kwitegura yameyejejwe yamagororotse ufata discipline ikomeye ivyo mwijuru suko abantu bavyibaza iyi myaka tugiye kuronka abatworohereza abagomba koroherwa mu koma amashi ariko abagomba ijuru mube maso ijambo ry'Imana ni ryarindi ryambere Imana idufashe cyane Imana itugirire neza urabe ube maso ugabe witegure namba ugomba kuja mu ijuru namba ivyifuzo vyawe bikomeye ariko uzosubira kuzobonana n'uyu mwungere wacu bigusaba kwitegura bikomeye Imana idufashe cyane ibi byo kuja mu ijuru ni ikintu gikomeye Imana idufashe supfa kwitwa ngo umuntu arasenga umusodo umwe yarapfuye apfa rero mu idini kanaki wawe yamenga arakomeye arasenga hanyuma rero ngo ashika ahantu mu gihugu ashika ahantu abamufasha abamwegeranya siho bari bagiye mu bindi bikorwa ashika ahantu rero ngo asanga n'ahantu hari umuco tawuzi n'ingene umeze ariko aragenda umenga n'ahantu h'iminyota asanga mugabo abantu baratonze umurongo ngo bagakubitwa hari ubakubita afise ngo ubuhiri buri kwimisumari akubita mu mutwe hanyuma rero ngo biteye ubwoba hari uri kora ushinzwe gukurikirana ivyo bikorwa ivyo birori n'ikibirori niko bimeze bakubita urwamo rukomeye aca yinjira yategerezwa kwinjira mu nyuma wa musoda aritegereza abona umurongo gumugabanuka agira shikirwa bakubite mu mutwe hanyuma ngo ariyumvira ati jewe ibi bintu navyo nemeye ndafise amaguru narizi gisoda ngira niruke sinopfa nkimbura bwenge bariruka uriko arakubita avuga ati arebe uriko arava mirongo wa umukuru wabatishishikara atayo maguru abajanye neje kubagarukana ayo
amaguru abajanye niyo abagarukana. Ariruka mu nyuma rero hajya yibaza yuko yahunze ageze kure, akazasanga naba imbere yiwe hari hasigaye 10, akazasanga hasigaye 5, agarutse hasigaye 5. Arasubira ati noneho bibaye ubuyobe, akiruka akazasanga hasigaye bangahe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe babiri gutyoye. Kubw'ubuntu bw'Imana aragirwa ubuntu atebwe mwese muzogirirwa, wewe aragirirwa ubuntu aragaruka. Abaje bavuye mu bikorwa by'abandi basoda, abandi barababwira ati naka yarapfuye, yapfuye kwa kanga, yabuze abagirane. Nabari baramubwiye ijambo nyuma ati naka arapfuye atihanye, baragenda kumuraba, bamusanga ahari, bamusanze ahari uyo mwanya. Kubw'ubuntu bw'Imana araheza arakorora. Hanyuma bya birengeti bapfuse n'ibindi bimuvako. Mu nyuma niho uyo musoda yababwira inkuru, arababwira ati iyo mvuye ni mu buyobe. Aravuga ingene we yasanze yamubwiye ati emerasha aho dukubitwe, atekaye aterega jewe narasenze. Aravuga n'ingene babigenzi wabo, aravuga ateka bijya baraguhenze namba utakurikije ivy'Imana uko bimeze ingo wemere. Hanyuma rero avuga ayo magorwa yose sinoshishikara, ariko ikibaje avuga ati na wa mwana wanje mukuru ati namusanzeyo, ati namusanze kuyo murongo. Bene data mwese muri hano, ndiko ndabwira umuntu wese kwitegura, ndiko ndabwira umuntu wese kwamagavye, ndiko ndabwira umuntu wese kurengana ibi bintu by'ikinyedini, ibi bintu by'akamenyero, ibi bintu byo gupfa kubamwo, ibi bintu byo kuvamo. Nabonye nakabigira, nabonye abigira. Ni Yesu wabonye abigira. Ngo numvise bambari, ni Yesu yabikubari. Ni murabi ijoro babantu murango muca ubwenge. Ngo numvise ni Yesu yabikubari. Nagira ndababari uzosingura byase muri ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Muri abantu b'ubwenge, iki gihe ni igihe cyo kongera kwitegura, ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubaza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye kwitegura. Iyo umuntu yitegura, nahora mbona abantu bagenda barivugana, ukabona umuntu agenda arivugana, ndi muto naratinya umuntu yivugana. Ariko mu bise mu naratandanya ko kumbura ugasanga n'umuntu afise urubanza, afise nk'urubanza muri sentare, agaca agenda aravuga ngo ndabizi nakazomba zibi, nzoca ndamwishura uku, bazontega umutego uyu nani nzoca ndabigenda uku, naka niyasura azovuga ibi n'ibi n'ibi, nani nzobigira uku, nzoca mvuga ibi. Kagenda arivugana urubanza akarubura nakiri kare, ariko aritegura. Ndiko ndabwira umuntu w'Imana ari hano kwitegura. Hageze kwibaza, mbega Imana niyambaza ingene mbanye n'umugore wanje nzovyishura gute? Imana niyambaza ingene ndiko ndifata mu kazi nkora nzovyifata nko gute? Ingene mbanye n'abandi bakozi b'Imana nzobigenza gute? Ingene fata abo ndongoye nzobigenza gute? Hageze aho umuntu agenda aritegura akivuganya nk'abo bantu banagenda ariburanya, nzovyishura gute? Bene data nagira ndababarire, nta kadetaye na kamwe katakaye imbere y'Imana, kiretse umuntu agiye mu maraso ya Yesu. Imana idufashe cyane. Iyo umuntu yitegura, aritegura hakiri kare, abantu bakambara ceinture de sécurité mu modoka, ayambara umenga ni mu mahoro, ntaja kuyambara uko yumvise ngo imodoka igira inyere canke frein yamaze kwa oyaye. Umwanya wo kwambara ceinture ni hakiri kare. Akamenya ngo imbere yaje sinzi ngene hameze, nshobora kunyonga neza mugongo ahura n'igisare, nshobora guhura nibarabara imeze nabi, akambara hakiri kare ceinture de sécurité. Iki gihe nyene umenga ni mu mahoro, umenga nta nkomanzi, umenga nakera bigize naco yabaye nakariho. Iki gihe nisho gihe cyo kwiyegereza Imana, kumva neza ko witeguye mu mutima. Imana idufashe cyane. Iki gihe ukongera ugasenga,
Imana idufashe. Abanyeshuri ba kera bakunda kwiga ngo bararaza amaguru mu mazi, akavuga ati sindaheza kwiga, ndafise ikibazo imbere y'iwanje, ndagomba diplome, mugabo kwiga sindaheza, kandi itiro riraje, kandi uburebure ashobora kuza, ariko agaca afata ingingo ngo agashira n'amaguru mu ndobo, kuko aza ati imbere yanje hari ikibazo. Wari ukwiye kumenya ngo hari ikibazo imbere y'iwanje, hari ikirere imbere y'iwanje bishobora kuba kitoroshe, ariko ndagomba kuzobonana n'uyu mwungere n'abandi batwitangiye imbere, ariko ndavuga uyuye, ariko urafise n'abandi. Imana iguhezagire, bigusaba ko agafyinyi gahera. Imana idufashije ukongera ugasenga, umenga ivyo gusenga uyu munsi vyafashwe bito, vyabaye bibaye. Oh, Imana idufashe cyane. Uyu mwungere wacu yarakunda gusenga cyane cyane cyane. Kobwa wiwe arambarira Canada, turiko turaganira, igihe yari yabwiye afise ukuguru kutameze neza. Mu vy'ukuri mu vy'amategeko y'abaganga womenga ntiyategerezwa kuba ariko arapfukama, ariko umukobwa wiwe arambarira ati nkazamona arapfukamye, nkamubwira papa uragwaye ukuguru ibuka, nkazamona arapfukamye. Imana idufashe cyane. Bene data, igihe n'igihe cyo gusenga, kwitegura umuntu agasenga, umuntu akirinda icaha cyose, akirinda ikintu cyose, akumva ati mbega Mana kiburanya hakiri kare, ko ngomba diplome ikomeye kuzoshika mu bwami bwo mwijuru, ko ngomba kuzobana banyitangiye imbere, mbega ubona ameze gute? Imana idufashe cyane. Agacibuka mu inzira ducamo n'inzira ifunganye, inzira ducamo n'inzira ifunganye, n'inzira ifunganye. Mbega Mana sinoba nararengeje, mbega Mana ku vy'amabwirizwa yawe sinoba naroroheje nkarenza. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. N'iri jambo ry'Imana bene data ryo kwitegura, ryo kwitegura, ryo kwama umuntu yiteguye, umuntu akamagavye, nico kizotuma tuzoshobora kuzobonana n'uyu mwungere n'abandi batwitangiye imbere. Ndiko ndavuga yuko kubera mwese muri hano kubera uyu mwungere. Imana ibahezagire cyane, turiteguye kuzomubona. Imana idufashe cyane. Bisaba ko twitegura mu mutima, tukagira discipline ikomeye mu gusenga, mu kwiza, mu kwirinda icaha uburyo bwose. Imana ibahezagire cyane, kandi ubikora muri iki gihe nyene, kuko umunsi wawe nawe nyene nawe ntuwuzi. Imana idufashe cyane. Twari tuciteze ko agaruka i Burundi, twari tuciteze ko agaruka i Burundi. Imana idufashe cyane. Ubu carangizo twariko turavugana, yavuga ngo ku ruhimbi ngo mu kwezi kwa gatandatu ikirema nihazoba ari. Imana idufashe cyane, ariko umunsi w'Imana warugeze. Muravyumva mbega? Umuntu umwe yari yaje arambarira ngo umwungere wanyu ngo nanyaruse ivyo ariko arakora, ngo nabonye asigaje domi page yonyene yo kwandikako, ngo yaranditse none ngo asigaje domi page, ngo nanyaruse yandike n'ingoga ya domi page isigaye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ndagambe ngo si caduka cabaye, Imana yari ibizi, Imana yarabiteguye, hasigaye twebwe ko twitegura mu mitima. Imana idufashe cyane. Ngo hari umusoda umwe, hanyuma uyu musoda rero muri Pacifique ngo akama yambaye hariho akantu bambara abantu bagendera mu mazi kugira ngo ntibibire mu bwato bwomeneka. Akama yambaye bakita gilet de sauvetage, akama yambaye gilet de sauvetage. Hanyuma rero ngo abandi bakamukengera, bakamutwenga ati ico kintu c'ubwoba, wama wambaye ico kijire kubera iki? Wama wambaye ico bwoba bwawe. Ariko umutima wiwe ngo akamenya ngo muri iki kiyaga nta mutekano ukwiye ndahafise, singira umutekano ukwiye mu iki kiyaga, ngwiye kwama nambaye gilet de sauvetage. Hanyuma rero mu gihe batiteze haca haza indege y'abansi ica itera ubwo bwato, abapfuye barapfa, abadapfuye bakorokera mu mazi, bakoroka batambaye za gilet de sauvetage.
ariko wewe yari yambaye jire de sauvetage. Mu kanya gato haza baje gutabara, basanga umuntu wenyine agihumeka ni wa wundi yambaye jire de sauvetage. Naho bamukengera bamugaya, ariko yavuga ngo naho umenga ni mu mahoro, nta mutekano kwifise muri iki kiyaga, ngwiye kwama nambaye jire de sauvetage. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Umuririmbyi avuze ngo wambare agakiza Yesu atanga, ngo nta gushaza kungana gutyo. Ndaguhanuye mugenzi, ukizwe neza, ukizwe neza. Subira kuri wa muhamagaro wa mbere, subira kwa kundi wari umeze cagihe wahamagagwa. Subira ibintu bitonde neza, subira usome ijambo ry'Imana uko je, subira usenge. Ico kizotuma utsinda ivyaho ukanesha umubiri. Mubiboneka warinjiye mu mubiri, umubiri warakuganje gose, uyo mu bintu uzogufasha kuzobona Imana. Ariko subira witegure, Imana ibahezagire cyane. Nico kizodufasha kuzosanganira umwami. Hari abantu bihenda ngo Imana ni inyembabazi, ngo twese ngo yango ni inyembabazi, hano n'amadini yigisha ngo ntaca ba barabahenda, barabahenda. Imana isohana abatejejwe. Mbega murabyemera? Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imaze gukirisha bwa bwoko bw'Abisirayeli kubakura muri Egiputa, ibakishije mu kiyaga gitukura, ikoze vya bimenyetso na vya biri ngo mu nyuma yarahoneje abatizeye. Mbega muranyumva? Mbega muranyumva? Ni Imana izohonya abatizera, ni Imana izohonya abisheho kugoroka kw'iwabo kudasa n'ivyanditswe vyera. Yesu abahezagire cyane. Reko ndahanura umuntu wese kugira ngo ashishikare gutungana mu mutima. Igihe cawe nicagera, igihe canje nicagera, canke inzamba ikavuga, zonezerwa kuzokongera kugumbirana n'umwungere wanje, tuzonezerwa kuzosubira kugumbirana nawe. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. None rero tugomba dusengere umuntu yumva ati nukuri ndumva ko nkwiye kwezwa, ndumva ko nkwiye kwitegura, ndiko ndakina muri iyi minsi, si uko bitegura akumva ati nitegereje uko meze, si uko nategerezwa kumera. Discipline yabeje mwiju, si uko nategerezwa kuba meze. Imana ice kugirira neza, ikubabarire uko kwanjajwe, ikubabarire izo ntege ngo kudasenga, ikubabarire. Hanyuma ubu umuntu yiteguye neza kuzohura n'abatwitangiye imbere, kuzosanganira umwami, kuzonezeranwa nabo mwijoro. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane.